muvuze yuko mwari muhagarariye cyane amategeko ariko ababashinze bavuga yuko ari mwebwe nyene mwahonyanza amategeko bakaba banabagiriza ibintu by'ubunyonye ndetse babagiriza n'ibindi bintu byo gutwara naba baravuga yuko amategeko Arizona ariyo yanabakuye muri ubwo burongozi ayo mategeko akora gute angi ababivuga uko ni za nkuru zo gushikuza nico gituma yaba abantu bose bemera amategeko yatugenga nkishira hamwe nta numwe yari kufata ingo kuja mu butungane ico gihe kuba rero bagiye mu butungane canke bagiye kurondera abanyamahanga nuko bazi ko amategeko yacu banze kuyahonyanga banje kuyahamba muri rusangi ntibayemera inzego zo gutatura amatati zari zihari ntibazituye no kuvuga barayahonyanze. Nitwa Samuel Ndayiragije nkaba ndi Umurundi nkongera nka Munyamerika kuko mba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kana bafise n'ubwenge bw'ico gihugu hanyuma sanzwe ndi Umurundi akunda igihugu cy'u Burundi akunda abarundi akunda neza y'abarundi hanyuma ni jewe natanguje BDUSA kandi nari sanzwe ndarirongoye imbere yuko nshikiriza yuko ntakishoboye kubandanya nitoza mu kibanza cyo kurongora iryo shira hamwe kubera ko benshi babinsaba kumva kandi nashikije kiriya gihe. Muravuze BDUSA ni iki ku bantu batagisobanukiwe hanyuma ikindi naco ni ngingo mwafashe yo kutitoza muri aya matora twe twabonyemo mubona iyo ngingo izogira ingaruka nziza ku bakunzi banyu narigari mu mwatanguje ishamba. Ego BDUSA ni Burundian Diaspora in USA hanyuma muri rusangi ingingo nafashe narayize neza nanamanje kugira amatohoza kwiye kuko uburongozi bwanje n'uburongozi bwari buhagaze kutarenganya umuntu wari we wese no kubahiriza amategeko muri rusangi n'uburongozi bwari bwubakiye kuri discipline nubwo tutabona kimwe n'abantu ni discipline kubera ko twavuga tuti ico twumvikanye twacumvikanye ico twateye kw'igikumu twagiteye kw'igikumu itegeko ni itegeko nta numwe ari hejuru y'itegeko nkuko mu itegeko shingiro ry'igihugu ca Amerika yavuga ngo no one is above the law natwavuga tuti muri BDUSA nta numwe ari hejuru y'itegeko nkuko twavyumvikanye ko amategeko yacu twafata ngo twisunza amategeko ariko hariho abarundi usanga kubahiriza amategeko no kuyasona bibagora byarabagoye sinumva ko byagoye jewe kuko je nashize mu ngiro amategeko hama rero ingingo nafashe ningingo nize neza yuko habonetse yuko ari umugwi w'abantu bavuga bati vyanka bikunda irishira hamwe ricikimwe imice vyanka bikunda irishira hamwe ripfe vyanka bikunda reka dufate ko ingorane ari Samuel hama irishira hamwe ntiritera intambwe ndavye rero agaciro kicira hamwe BDUSA ndavye ugo runani ngene rungana nibikorwa twatumaze gukora mu kiringo kidakwira n'umwaka nkaraba ivyo twashoboye gushikako nkaraba intumbe twihaye nkaraba indinganizo nari nihaye je ngo yo guhuza abantu tari kubacamwe imice nkaraba kazoza keza iryo shira hamwe rifise kazoza Burundi bushobora kugira canke abarundi bose muri Amerika kubera iryo shira hamwe nisunze rero ivyo vyose vyagiye birashikirizwa navuye mfata ingingo kugira ngo ikintu cyose citwa icitwazo kive mu nzira ubwa mbere bavuga yuko ubwa mbere n'amategeko mabi twaragiye muri Ohio turayiga turayanonosora turayatunganya hanyuma ico gihe ayo mategeko turayumvikanako icoye kiba singorane ubwa kabiri bavuga bati Samuel ni umurongozi mubi araduhashura bavuga ngo bivuga guhashura yuko nukuvuga ndabakarira cyane kurenza itegeko mugabo kandi ntibari babesha kuko umuntu wese yarenze itegeko kuvyukuri ntiyasinamworohereza hanyuma rero cyatuvaho ubuye bavuga bati ikibazo ubu nta mategeko tugira nayo mategeko twari dufise batangura kuvuga yuko adatomoye kandi ngo tuyasubiremo gushasha hanyuma mu nyuma ati ikibazo ni Samuel atahavuye nta gishoboka rero bamwe bose bitwaza yuko ikibazo ari Samuel ibibazo byose bitwaza ko ari Samuel je navuze nti rero reka jewe simba ikibazo cyo tumishira hamwe gicamwe imice canke ishira hamwe risambuka nk'umuntu yaje kubyunga reka rero ndabahe ico bashaka kugisha hamwe bagyubake naho rero nafashe ingingo yo kuvuga nti kubera ko munsavye ko nto kwitoza kandi ntitoje ko amahoro acaboneka kandi kwishamwe mu gyubaka mukaja hamwe ubugwi bwari buhari bugahagarara je nafashe ingo yo guhagarara kugira ngo dutore uwundi muntu ashobora kutuyobora kuko abashobora gukora ivyo nakora ubumenyi inyigisho twatanze zirakwiye kugira ngo abashobora kudusubira aboneke nuko twabikoze muvuze yuko mwari muhagarariye cyane amategeko
ariko ababashinze bavuga yuko ari mwebwe nyene mwahonyanze amategeko bakaba banabagiriza ibintu by'ubunyonyezi ndetse babagiriza n'ibindi bintu byo gutwara n'abantu baravuga yuko amategeko Arizona ariyo yanabakuye muri ubwo burongozi none ayo mategeko akora gute bimeze gute mu bisanzwe ico gihugu ni kirimo amategeko urakoze muri rusangi ababivuga uko ni za nkuru zo gushikuza nico gituma yaba abantu bose bemera amategeko yatugenga nkishira hamwe nta numwe yari kufata ingo kuja mu butungane ico gihe kuba rero bagiye mu butungane canke bagiye kondera abanyamahanga nuko bazi ko amategeko yacu banze kuyahonyanga banje kuyahamba muri rusangi ntibayemera inzego zo gutatura amatati zari zihari ntibazituye no kuvuga barayahonyanze rero abayahonyanze nabo batituye inzego twari dufise kugira ngo bashobore kutunganizwa muri ico gihe hanyuma rero bavuga yuko amategeko ya Arizona ari yankuye sivyo nta tegeko rya Arizona ryigeze rinkura kuko barayisunze bayakoresha nabi bakora n'ibitari byo nico gituma ugiye kuraba ingingo yafashwe n'umushingwa manza w'iyo leta nyene ya Arizona aravuga neza yuko abankuye bose mu mabanga nta basha bari babifitiye kandi uravye nyene gwaciwe barangarukanye mu mabanga ariko nabo kubera ko amategeko yacu bayahonyanze kandi babigize nkana kuko bari baje kuyatera kw'igikuma amategeko yaho hayo nabo nyene bayahonyanze rero bace bitwaza kubera ko inama yaho hayo habayeho ukudasinya ya mategeko twumvikana bica bisigura yuko ibikorwa byabereye muri Ohio byabaye imfagusa muri usange naho ingorane yabereye iyo amategeko twanonose muri Ohio iyo tuza kuyatera kw'igikumu video se ibifisa amahoro menshi cyane ntituba turi muri ibi byabaye gusa kuri kakantu k'uburyarya bw'abarundi bavuga bati reka duhonyange canke tushemwe akagoborandya kugira ngo tugeze imbere tuze tuvyitwaze nico cabaye ubundi bwo icira hamwe n'ubu bifisa amahoro ni utwo tugora twahaciye kandi n'ubu ndizigiye yuko bizorangira kuko buye abo twabihaye babitunganya nibaza ko ariko barabitunganya twe twarakuyemwe akarenga uruhande rw'abo mutavuga rumwe baravuga yuko ingingo wafashe yo kuva mu matora shiraho umugwi wawe ari nawo ukihari bivuga yuko nubwo wayifashe bo baracahagaze kuri ca kibazo ca kinini nuko video zitazoronka amahoro wewe nabo mwakoranye mutavuyeho mbega biraherera mu video yase urakoze bwa mbere je nta muntu umwe tutavuga rumwe akwana uravuze ngo abo tutavuga rumwe je nta umwe tutavuga rumwe bose tuvuga rumwe ababifuko nibisanzwe gusa ntiduhuza kuvyumviro bimwe na cyane cyane ngenshi tamwe shobora kuyobogwa kuko harabagomba kuyobora kuko ubwo dusanzwe tumeze ka Amerika barundi muga muri Amerika suko bimeze no kwiga imico myiza yo kuvuga ukuri no gusonera itegeko ivyo nze bizoshikana kwiterambere twubasha itegeko tukabivuga kuri tuca twubaka igihugu tugatera imbere tukiyubaka tugeze hose hama rero abavuga yuko abantu bose twakoranye canke twari kumwe batavuye mu bitazoshoboka abo oye novuga yuko barihenze cyane kuko uvuze ngo ndavye nk'igitigiri c'abantu bahagaze neza bakunda ishyirahamwe kandi twakoranye ni benshi cyane uvuze uko nuko ufise intumbero ya yindi nyene igayitse yo gusambura umuntu rero avuga yuko aka katabonetse batavuyemwo n'umusambuzi n'umwasi w'amajambere uwo nawe rero tuzomworohereza nimba twafasha akanya ko kuvuga ati turabahaye ni mu butunganye ibintu gwitwaza ruhave bakaca bafata indi ntumbero yo kubomora rero tukabibona neza kuko uko dutera intambwe niko tubona ko abantu bafite umutima wo kubaka canke bagomba gusambura muri ico gihe rero bafite umutima wo gusambura ntibikunda ko basambura ikintu gifise kazoza gakomeye nk'icyo tuzohaguruka kandi nabo bavuga ngo badakoze ibi nabo sabana anabashingana n'abapfasoni bijana n'ijambo ndazi bazohaguruka kugira ngo twiteka kuko vy'ukuri Amerika ni igihugu giteye imbere abarundi bari mu ico gihugu ni benshi cyane kandi turizigiye neza yuko nta rundi rukiza ku Burundi atari uko abarundi bari hanze la diaspora en general dukora ikintu gikomeye cyo gugaruka gukora igihugu no kugifasha rero tubanza kwibaka duherereye twebwe rero hari aye ndibaza umuntu afite intumbero yose yo gusambura kuko ivyitwazo byose bitwaza twarabitoreye umuti twaratanze umuco twaravuze turanabihevye tabibahebeye bitunganye none banane kwitunganya twokora iki ntishobora kubireka ngo bipfe tuhari kandi abantu babikunda ari benshi kandi babashigikiye naho rero uvyitwaza n'umwasi w'amajambere ntazi carondera ntazi caharanira ni wa wundi uno munsi asabiki eja gasabiki ntabazi cari ntabazi caharanira ntabazi yari karaja abari umwononyi nawe rero ntashobora konona ikintu gikomeye nk'igo tumwemerera kirimwe abarundi ibihumbi n'ibihumbi kazoza amafaranga n'iterambere tubona imbere
ngo tuvyemere ntibikunda. Abarundi rero ni benshi banyotewe iterambere, iki gihugu ciza c'u Burundi giteye igomwe nk'uko ndakibona, igihugu kirimwo amahoro n'umutekano, aho umuntu agenda ijoro n'umurango. Ntibikunda ko abantu bari hanze abaguma basamara, aho kuvuga ati reka dushire inguvu hamwe, imyaka n'ibihe twatakaje tubivyaza umusaruro, twibake muri igihugu ca Amerika, twongere kubaka Burundi bwacu. Nibaza yuko ntidushobora kuvyemera, kandi ni benshi bavuga bati reka turabe ingene bigenda, amatora abe vyihuta, twitore indongozi, hanyuma dushibukana wa mushibuka w'iterambere. Mu kurangiza Samuel, ngenda ku musozo wa kino kiganiro, ikibazo kimwe cyari kintu banakubajije, bashobora kugira ico ushikirije abarundi badukurikirana muri diaspora n'abandi twenga twibutsa abantu ko ikiganiro ari Diaspora News, aho duha akaryo abarundi bari mu mahanga kuvugana na bene wabo bakagitere n'umuganda batereye igihugu. Uza kubona afise amakenga ku kiganiro, ashobora gusaba nawe ikindi kiganiro nk'iki akagira icabeshuza canke icayinyuza umushinga Samuel nayo yagije. Ija muri Rwanda. Murakoze ubwa mbere ndabashimiye mwebwe mwaturondeye kugira muduhe mikro kandi mwatwakiriye neza. Igihugu cy'u Burundi mbona ari sawa, amukomere cyane. Hanyuma nteraka mu Burundi wese ari mu makungu cyane cyane niho mpera yuko iki gihugu mbona ari igihugu ciza. Hanyuma kubera ko inkuru mbarirano irutwa niyo wiboneye, nkabasaba yuko mu mwaka nyene atagihindutse mu kwezi kwindwi hariho azobaho semaine de la diaspora nko vyama bitunganywa, nkabasaba ko boza bakaraba, kuko utaje ukaraba, kuko ndaza abarundi benshi uno munsi bakora imigambi yabo muri Tanzania, muri Uganda, muri Congo, mu bihugu by'amahanga nyene. Mugabo iki gihugu mbona ari igihugu ciza cyo kuramwe imigambi, anaco gituma mvuga nti irishira hamwe BDUSA rikomeye cyane, Burundian Diaspora ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu wese arajwe ishinga n'iterambere nuko yohagara kugira tucubake, tugaruke turabantu dufise inguvu n'ububasha bwo gukora ibikomeye. Aya mabarabara mbona mwamwe amezuku, ndazi mu bihugu bimwe aho diaspora yakoze ibitangazi kubaka amabarabara, ibitaro, amazu n'ibiki, natwe turabishoboye. Niyo ntumbero dufise muri BDUSA. Nkipfuza yuko abaturongoye no munsi muri BDUSA, abagize komite mfata kibanza, nkabatera intege ko bogerageza bagatunganya amatora maguru masha, ibintu bikaja mu buryo, iryo shira hamwe abarundi n'amakungu bahanze amaso kugira ngo rikore ibikora inka, rikore ya migambi ikomeye izotangaza Burundi n'amakungu, kuko harabibaza ko bidashoboka. Nico gituma tuvuga ati muri BDUSA byose birashoboka. Burundi rero ni igihugu ciza, nkabashimira yuko mbona nabo nyene igihugu abantu bamaze gutera intambwe, hanyuma natwe rero tukifuza kuza dutera umuganda. Semaine de la diaspora rero twese tuzoba turi ngaha aye, n'Imana yadufashe kiza corona kikaguma kikaba cyarangiye canka atandi nzitizi. Nifuza ko abarundi benshi boza baratemberera Burundi, kuko utembeye ubona byinshi, ubona bishasha. Abakubwira ibi usanga atari ivyo, nkuba hari ibintu byinshi nasanze uko navyumva atari ko bimeze. Ni vyiza rero ko abantu batemberera igihugu cabo kandi bakaza bakacinjira, kandi imigambi yabo ntibayikorere hanze y'igihugu. Ndazi ko benshi bavuga ati twavuye muri Tanzania, tukurira muri Kenya, muri Congo, muri Rwanda, hehe ugasanga niyo bakora imigambi. Je ndabahamagarira bose umurundi wese agomba gukora umugambi mu gihugu c'amavukiro, ko yoza kukorera ngaha naho ukoreye muri kano karere, nashike mu Burundi, igihugu cye nasanze ari nyabagendwa. Murakoze.